C'est ma petite présentation. Je voudrais d'abord présenter mes excuses auprès de nos invités, les membres des missions diplomatiques et consulaires et les représentants des agents du système des Nations Unies. Nous n'avons pas pu faire une traduction simultanée, mais qu'à cela ne tienne, nous avons eu des palliatifs. Je voudrais demander au service logistique de vous passer le discours en français. Comme ça, au moment de la présentation, vous allez pouvoir suivre. Et comme on le dit, qui s'excuse s'accuse, nous présentons aussi nos excuses si par hasard, il y a des gens qui ne sont pas assis de façon plus ou moins confortable au regard de leurs titres et qualités. Et la salle n'a pas permis une disposition un peu plus confortable que cela. Et nyakubahwa mutambukanyi wahoze arongoye igihugu cyacu cy'u Burundi, Perezida Petero Nkurunziza, banyakubahwa bashinga amateka n'abakenguza amateka, nyakubahwa waje userukira umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'iterambere rusangi, banyakubahwa mwaserukiye ibiro vya nyiricubahiro umukuru w'igihugu, nyakubahwa waserukiye ibiro vy'icegera c'umukuru w'igihugu, nyakubahwa waserukiye ibiro vy'umushikiranganji wa mbere, banyakubahwa muserukira ibihugu byanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu, banyakubahwa abakomiseri dufashanya kurongora umugwiseni, banyakubahwa muserukira imigwi idasanzwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi, banyakubahwa mwaje muserukira ubushikiranganji butandukanye, banyakubahwa murongo y'inzego z'igihugu zitandukanye, banyakubahwa murongo y'intara n'abaserukiye ba musitanteri, banyakubahwa mwaje muserukira imigambwe yemewe n'amategeko, banyakubahwa muserukira amashirahamwe adaranira ivyicaro vya politiki, banyakubahwa muserukira amashengero n'amadini atandukanye, banyakubahwa murongo canke mwaje muserukira ibigo n'inzego zitandukanye zo kumenyesha amakuru, bashingantahe bapfasoni, bakozi bo ku cicaro gikuru co mu Biseni, bashingantahe bapfasoni muri mu migwi yigengeje yo gutunganya amatora ku rwego rw'intara sepi n'urwego rw'amakomine sesi, banyakubahwa mwese bashingantahe bapfasoni, batumire bahire, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, nitugira amahoro. Nitugira amahoro n'amatora meza mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Nk'uko twahereye ku gisabisho, mu nkundire nongere gusaba Imana mushobora byose ngo irongore ino nama iziga umuntu wese ari ngaha. Ku izina ry'umugwiseni turahimbawe no kuba dusubiye guhurira muri kino kibanza. Turabaha ikaze kandi turabakengurukiye ukuntu mwama mutugamburukira igihe cyose tubateye akamo mu bikorwa byo gutunganya amatora yo mu 2025. Ibi biradutera intege tukabona ko dushigikiwe kandi tudatamba twirorera. Banyakubahwa mwese bashingantahe bapfasoni, batumire bahire, kuva mu nama ya mbere umugwiseni wagiranye namwe warabemeye kuzogenda uramenyesha intambwe ku yindi aho ugejeje ibikorwa byo gutunganya amatora yo mu 2025 n'ibikorwa biba vyimirije kugira ngo abarundi n'amakungu bamenye aho ibikorwa bigeze. Ni muri yo ntumbero twatunganije ino nama kugira ngo tubashikirize intambwe zihambaye cyane dushitseko n'ibigiye gukurikira.
Imibonano nk'iyi ihuza umugwiseni hamwe n'abegwa n'amatora iri mu ngendo nziza umugwiseni wishinze mu gutunganya amatora yo mu 2025, kandi n'ubu turasubiye kubemerera ko tuzoyibandanya kuko turabona ko intererano mwagiye muratanga muri iyi mibonano ari ingirakamaro. Uyu munsi umugwiseni uri n'iteka ntangere ryo gushikiriza icese abarundi bose muri rusange namwe bwe mwakoraniye ngaha ibikorwa bitatu nyamukuru tugeze ko vyitondewe kandi bikongera bikemezwa n'umugwiseni, navyo bikaba ari bikurikira. Icambere turaja kubereka ibibanza vyatorokanijwe mu gihugu cose ngo bizoberemwo iyandikwa ry'abazotora mu matora yo mu 2025, ari navyo vyinshi muri vyo bizoheza bikaberamwo amatora nyezina. Ica kabiri turabashikiriza icese ikirangamisi c'amatora. Ica gatatu turababwira ibikorwa bigiye gukurikira mu misi ya vuba. Kimwe muri ivyo kikaba ari iyandikwa ry'abazokwitaba amatora yo mu 2025 n'uborerezi bw'ico gikorwa. Umugwiseni urategekanya ko ico gikorwa gihambaye cane kizotangura kw'igenekerezo rya 2022 gushika kw'igenekerezo rya 31 Gitugutu umwaka wa 2024. Nk'uko rero nari ndabibabwiye, igikorwa ca mbere gikuru twabatumire kuri uyu munsi ni igikorwa kijanye no gutororokanya ibibanza vy'iyandikwa. Igikorwa co gutororokanya ibibanza bizoberamwo iyandikwa ry'abazotora mu matora yo mu 2025 cakozwe mu mico itatu nk'uko abatari bake muri mwebwe mubizi kandi mwabikurikiraniye hafi. Ubwa mbere mu kwezi guheze umugwiseni uri kumwe na bamwe mu bakozi bawo waraciye mu ntara zose zigize igihugu cacu uko ari zitanu kugira ngo utange intumbero nyamukuru y'ingene uzofashanya n'inzego zitandukanye z'igihugu mu gutororokanya ibibanza bizoberamwo iyandikwa ry'abazotora, arivyo bizovamwo ibibanza vy'itora mu matora yo mu 2025. Ico gikorwa twagikoranye n'ababuramatari barongoye intara, intwazangabo zirongoye uburere bwa gisirikare n'ubw'igipolisi, abasitanteri barongoye amakomine, abajejwe indero mu ntara, abajejwe indinganizo y'amashuri mu ntara, abajejwe indero mu makomine n'abajejwe indinganizo y'amashuri mu makomine, abajejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara n'urw'amakomine. Ubwa kabiri harabaye iyemezwa ry'ivyo bibanza ku rwego rw'amakomine no ku rwego rw'intara. Ubwa gatatu umugwi seni waremeje urutonde rw'ibibanza vyatorokanijwe mu gihugu cose ngo bizoberemwo iyandikwa ry'abazotora mu matora mu mwaka wa 2025. Nico gikorwa catuzindukanye no munsi kugira tumenyesha abarundi n'amakungu izuba riva ivyashitsweko muri ico gikorwa. Niwo mushinge w'itunganywa ry'amatora yo mu 2025. Ikindi twobamenyesha nuko imitumba yose igize igihugu cacu ifise inyubakwa zishobora kuberamwo amatora. Ivyo ni ivyo gukenguruka kuko birapfunyira urugendo abazotora. Ivyo bibanza navyo ahanini bikaba bigizwe n'amashuri ya leta, ayegamiye amashengero hamwe n'ayabikorera ivyabo. Ico gikorwa cakozwe hisunzwe itegeko rishasha nimero 1/5 ryo kuwa 16 Ntwarante umwaka wa 2023 ritunganya gushasha igitigiri n'imbibe z'intara, amakomine, amazone, imitumba n'amakartier, aho intara zavuye kuri 18 zikaja kuri 5, amakomine akava ku 119 akaja kuri 42, amazone ava ku 375 aja ku 451, imitumba n'amakartier biva ku 2911 bija ku 344. Ico gikorwa casozerewe no kwemeza
urutonde rwavyo mu gihugu cyose. Nagomba sabe ubuhinga budukundiye tubereke icyo twashize ko muri province yagutse ya Buhumuza. Nk'uko mubizi mu ndinganizo nshasha y'ubutegetsi bw'igihugu, province yagutse ya Buhumuza kuva mu 2025 igizwe n'amakomine indwi ariyo Butaganzwa, Butihinda, Cankuzo, Gisagara, Gisuru, Muyinga na Ruyigi. Uza kubona komine yiwabo nshasha itari baratubwira. Rero imitumba yo muri yo ntara nshasha ya Buhumuza na 509. Ibibanza abarundi bazo kwiyandikishirizamwo bakwije ibisabwa na 618. Nagomba nsabe kugira mushobore gukurikirana ibindi ko ndabasomera baza kubaha urwandiko rwazo. Ahubwo bibaye vyiza nosaba mu rufasoni rw'abanyabwenge abarundi kugira ngo niduhungabane baze baratanga ivyo bitabo, na cane cane kuba tumva ikirundi bizokoroha. Nuko muri intara yo nshasha ya Buhumuza imitumba n'amakarite n'509, ibibanza vyandikwa na 618, ibi abazokwandika ni 2298, hanyuma abazokurikirana bandika na 618. Aho ni mu ntara yagutse ya Buhumuza. Tugiye mu ntara ya Bujumbura yagutse. Iyi ntara ya Bujumbura yagutse ifise amakomine 11. Ayo makomine ni Bubanza, ni Bukinanyana, ni Cibitoke, ni Sare, ni Mpanda, ni Mugere, ni Mugina, ni Muhuta, ni Mukaza, ni Ntahangwa na Rwibaga. Na makomine 11. Imitumba yose hamwe na 535. Ibibanza vyandikwa na 961. Abazokwandika ni 4098. Hanyuma abazokurikirana bandika ni 4098. Abazokurikirana abandika abo twita Jean Cadre na 961. Intara ya Burunga. Iyo ntara ya Burunga nshasha yagutse ifise amakomine ndwi. Hari komine ya Bururi, hari komine ya Makamba, hari komine ya Matana, hari komine ya Musongati, hari komine ya Nyanza, Karake baragakuyeko, hari komine ya Rumonge, hari komine ya Rutana, zose hamwe ni komine ndwi. Imitumba yose hamwe n'amakartier na 546. Ibibanza vyandikwa na 888. Abazokwandika ni 2813. N'ibibanza rero novuga binyenyaguye sinzi ko hose kivugwa ni 2813. Hanyuma abazokurikira abariko barandika na 888. Mu ntara ya Butanyerera. Intara nshasha ya Butanyerera ifise amakomine 8. Hari komine ya Busoni, hari komine ya Kayanza, hari komine ya Kiremba, hari komine ya Kirundo, hari komine ya Matongo, hari komine ya Muhanga, hari komine ya Ngozi, hari komine ya Tangara. Imitumba na 790. Ibibanza vyandikwa na 842. Abazokwandika ni 3269. Abazokurikirana bandika na 842. Intara ya Gitega shasha canke yagutse ifise amakomine 9. Hari komine ya Bugendana, hari komine ya Gishubi, hari komine ya Gitega, hari komine ya Karusi,
hari komine ya Kiganda, hari komine ya Muramvya, hari komine ya Mwaro, hari komine ya Nyabihanga, hari komine ya Shombo, yose hamwe n'amakomine 9. Imitumba n'amakartier muri yo ntara na 664. Ibibanza vyandikwa na 937. Abazokwandika ni 3155. Abazokurikirana abandika na 937. Tugize rero igiharuro cy'igihugu cyose duca turonka murazi ko ama province 5, amakomine 42, imitumba n'amakartier 344. Abazokwandika bose hamwe ibibanza vyandikwa ni 4246. Abazokwandika ni 15633. Abazokurikiranira hafi abandika ni 4246. Iyi rero bwari bwo butumwa bwa mbere twipfuje kubashikiriza benshi mwagiye murabikurikirana ku maradiyo. Hamwe mwumva rero turiko turaja mu ntara z'igihugu tubonana na ba musitanteri na ba buramatari, abajeje umutekano, turiko turatorokanya ibibanza bizobera mwiyandikwa mu mfunyapfunyo. Ibiharuro twashitseko ni ivyo, ngira ngo igiharuro mubona cofasha hajyanditse nombre total des unités d'inscription. N'umuntu aba ariko arandika burya ahantu hari akameza n'intebe biba vyabaye ibiro, kandi hajya muri rusangi na cane cane ndabibwira abanyamigambwe muba muri ipanga imbere y'igihe. Ibiharuro ntabanduka bizoba vyegereje bijya biharuro vya 15,633 nivyo ahanini bizovamo bureau de vote na bureau d'inscription. Mwoca muba muramenya abantu mwotegura ndabaye igiharuro mwokorera ko muzokorere kuri 2 ku biro. Urabona ufashe 15,000 kugwiza kabiri ni 31. Imigambwe muri turavuga ko mwese mungana, mugabo abene igihugu barabatondeka, bazobatondeka zoraba neza ibiro mupima murantu. Bajya kuba mwese bashinga naye bapfasoni batumire bahire. Duhereye ku gikorwa ca mbere mu vyatuzindukanye no munsi, nakaryo keza ko gukengurukira abitanze bose muri rusangi kugira ico gikorwa kigende neza no ku buryo budasanzwe. Abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe indinganizo y'amashuri ku bukerebutsi, umwete n'ubwira babikoranye. Iki gikorwa ni inkoramutima casaba ubuhinga n'ubumenyi kuko nico mushinge w'amatora. Ivyo bibanza vyatorokanijwe mu gihugu cose, vyose hamwe bikaba bingana n'ibihumbi 4,646. Bikaba biri ku mitumba n'amakartier angana ibihumbi 344. Abakozi bazokora ico gikorwa abo twita ba Jean Rosanse, ngira mwarabikurikiranye ubinonde ziramanitse mu ntara no mu makomine, bakaba ibihumbi 15,633. Hanyuma abazokurikiranira hafi ivyo bikorwa bakaba ari 4,246. Umugwiseni urabemereye ko ugiye gushira mu minsi ya vuba urutonde rw'ivyo bibanza ku rubuga rwayo mu bita site web www.seni-burundi.bi. Ababikeneye bazobisanga kuri urwo rubuga. Ivyo bibanza vyemejwe vyinshi muri vyo bizovamwo ibiro vy'itora mu 2025. Ni muri ivyo bibanza kandi abakozi bazokora rusansuma bazokoreramwo mu kwandika abarundi bakwije ibisabwa n'amategeko biyandikishe kandi batore bongere bitoze. Ico gikorwa umugwiseni uriko uracitegurira ngo kizogende neza ku mugaragaro
no mu bwigenge ntangere. Ikindi twipfuje kubashikiriza uyu munsi ni ikirangamisi c'amatora, rimwe bita calendrier electoral. Igikorwa ca kabiri twateguye kubashikiriza icesu no munsi ni ikirangamisi c'amatora. Ni ikiringo gihambaye cyane gituma umwe wese yisuganya yongereza umwete mu gukurikirana ibikorwa vy'amatora. Twagomba twibutsa abarundi n'amakungu ko mu gushikiriza ikirangamisi c'amatora y'umwaka wa 2025 twisunga amategeko y'igihugu kandi tukisunga amatora yabaye mu mwaka wa 2020. Turanisunga kandi aho inzego ziri ubu zatanguriye gukora n'aho ibiringo vyazo bizoherera. Izo nazo zatanguye gukora ku magenekereza akurikira. Nashaka nsaba uri mu buhinga abimurike. Oya wasimvye, indira ntiturashika ku magenekerezo ya ndwi Nyandagara mwaka wa 2020 n'abashinga amateka 24 Mukakara mwaka wa 2020 niho abagize inama z'amakomine zatangura gukora. Kwigenekezo rya 25 Nyandagara mwaka wa 2020 niho abakenguza amateka batangura gukora. Hama kwigenekezo rya 17 Nyakanga mwaka wa 2020 niho abagize inama z'imitumba n'amakartier zatangura gukora. Aha rero dufata ujya munsi inama ya mbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka isasa, niho dufata ko legislature itanguye. Nimuze gufata hajya mwatorewe, mufate hajya mwicariye mu Kigobe canke Igitega, hamwe umudepite abarusha imyaka le doyen d'âge agirisha inama ya mbere. Niyo tariki twafashe, mucare muhabura iminsi musigati. bisigura ko ikiringo c'izo nzego kizorangira ku magenekereza akurikira: itariki 7 Myandagaro mwaka wa 2025 ku bashinga amateka, 24 Mukakaro mwaka wa 2025 ku bagize inama z'amakomine, 25 Myandagaro mwaka wa 2025 ku bakenguza amateka, na 17 Nyakanga mwaka wa 2025 ku bagize inama z'imitumba n'iz'amakartier. Banyakubahwa mwese bashinga ntaye bapfasoni batumire bahire, ikirangamisi rero c'amatora ategekanijwe mu mwaka wa 2025 ni iki gikurikira: itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 hazoba amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Aya matora azobera rimwe. Itariki ya 23 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025 hazoba amatora y'abakenguza amateka. Itariki ya 25 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2025 n'amatora y'abajenama b'imitumba n'amakartier. Ngira ngo twobere ku rutonde ibiringo bikuru bizoba biriyo. Twisunze ingingo ya 11 y'itegeko rigenga amatora, itegeko ry'umukuru w'igihugu rirarika bene igihugu kwitaba amatora ryoshirwa ku mukono itariki 7 z'ukwezi kwa-12 umwaka wa 2024. Ivyo ni nyene icubahiro umukuru w'igihugu abishira ku mukono, kandi yamaze kurarika bene igihugu ko bitaba amatora aca ategurwa bimwe bitasubira inyuma. Hama yandi matariki twobibutsa cyane cyane abanyamigambwe, niki kiringo cyo gutanga amadosiye y'abantu mwifuza ko boja mu matora. Twisunze ingingo y'108, y'129 n'130 y'itegeko rigenga amatora, muzaba mufise iminsi 15. Aha rero nagomba ndahashira ibango ngo urubanza rupfira mu ruvugano. Nagomba nisabe, ndabona abajeje imigambwe ntituzorabane mu maso nihagera. Murakunda guca musaba ngo twongera iminsi. Urubanza rurazwi, mugwitegurire, mutondeka abantu banyu,
mubaronderera amadosiye, mubaronderera amakosiyo, hamwe dutumye ko nukuri nimusore gusaba umwanya, kuko kongera umwanya bitwara amafaranga nazo ukoresha amatora. Murazi yuko ari uburyo bw'igihugu, twosaba yuko tutoremereza cyane igihugu kuko uburyo butoroshe. Hama yindi tariki nobabwira ni itariki y'ukuguruza imyiyamamazo, ico bita décret portant ouverture de la campagne électorale, nayo twisunze ingingo ya 25 y'itegeko rigenga amatora, iyo yashizwe ku mukono itariki 9 z'ukwa gatanu umwaka wa 2025. Turahiriwe, twabonye abakozi bakora mu biro bya nyiricubahiro mukuru w'igihugu. Umunsi twazanye izi proposition de décret, nibaza ko bizonyaruka. Nabonye Claude nihari, murahatubera ego. Hanyuma ibindi kumbure sinobigaruka ko byose ko ndabona bariko baraba document muzoyisomera. Tuca tugaruka kuri début administrative ni itariki 7 z'ukumunani. Murabona yuko hariko haregereza. Hanyuma irindi tora ni itora ry'abahanuzi b'amakomine. Nk'uko nabibabwiye, amatora y'abadepite, amatora y'abajenama b'amakomine, amatora y'abasenateri n'amatora y'abantu zo ku mitumba azotumagirirwa ko rimwe, kuko ingingo yo mu code electoral iravuga yuko amatora iyo atarenze amezi 3 ashobora kurarikirwa rimwe, n'ingingo ya 11 nimba ntihenze. Rero amatora y'abajenama b'amakomine azobera umunsi umwe n'ay'abashinga amateka, ibiringo byo kuyamagaza, ibiringo byo kudepoza amadosiye, ibiringo byo kuyiga, ibiringo byo kwitwara ko batanyuzwe n'ingingo yafashwe na seni, ibiringo by'imyiyamamazo, byose bisa n'ibiri mu matora y'abadepite. Hazoba rero hasigaye amatora y'abakenguza amateka. Murazi yuko abakenguza amateka batogwa n'inama za komine, hanyuma bavuga ko ari abakenguza amateka babiri ku ntara. Ubu dufise intara 5, hazoba hari abasenateri 10 hamwe n'abatwa 3 bongerwako. Hanyuma ku badepite naho hamwe mwotondeka neza amaliste, inama nshinga amateka yo mu 2025 izo bifise niburi abadepite 103 batowe na 3 b'abatwa bongerwako. Ariko aha murabizi rimwe amaliste agenda uko yagenze, ari gusanga bya bitigiri bisabwa mwibwirizwa shingiro bitabonetse. 60% by'abahutu, 40% by'abatutsi na 30% niburi 30% by'abakenyezi. Iyo rero amatora ivyo bitigiri bitabonetse, hari ingingo zisaba yuko umugwiseni uca wongereza ibitigiri bibuze. Ndakunda kubivuga, benshi bazi yuko iyo hageze gukobuta mu bakobuta abatutsi kazi n'abatutsi, sivyo? Bakobuta batakwije ibiharuro. Nk'ubu imigambo yotondeka abagore imbere n'abatutsi dufata imbere, usanga twokobuta abahutu, sivyo? Kuko abafashe ibibanza imbere nibo baca baba benshi. Nkunda gutanga akarorero k'amatora 93 ko twari dukuze. Ibwirizwa nshingiro rya kijya gihe ryavuga ko, ndabivuga mu Faransa ko nico nibuka neza ukuntu byari byanditse, bavuga ngo constituer les listes dans l'esprit d'unité nationale. Ipronitondeka imbere abahutu kumvo ntazi mugangira zumvikana. Frodeo itondeka abahutu imbere. Nimba muvyibuka Assemblée nationale yo 1993 ibice birenga 90% byari bigizwe n'abahutu.
nayiprona ku badepite 18 abahutu bari 16 abatutsi bari babiri yari Kadege umenga na Manwangari abandi murabibuka Basibomana ba Midende nibo bari imbere bizakurikiye murabizi bace bavuga ko habaye rusansuma y'amoko rero ijya minyanyuro yaje muri aya matora mubona hajya bavuga ati kuri batatu niburi habe uwo mu bundi bwoko bayinyanyuye constituer les listes dans l'esprit d'unité nationale kubera ibiharuro ubiretse uko udashizemwo ingingo nk'itegeko zava bigorana rero mbone akajyo gusaba abanyamigambwe tugira imana mu migambwe yose arimo abahutu n'abatutsi n'abatwa ahantu zahora bitugora ni muri komine ya Kera ya Gisozi na komine ya Bukinanyana muri Gisozi kugira atora umuhutu n'umuterano muri bamwe 25 warabarondeza bagaca kubwira atego se yari mu infirmier ego yakoze hanaka bakarondeza bagatinda bakagwa hacavuka ari ngorane z'imvukira bati si yavuka Bukinanyana naho nyene umututsi umurondeza radana ni byoroshe karagaciye nshaka kuvuga iki muzotworohereze mu gutondeka mu barondere bariyo muzobarondere mutabarondere tuzobarondeza yego kuko mukazuzana amaliste atabikwije ntawe tuzokwemera yego ntituzokwirwe turashika muri cour constitutionnelle tuzobeza yakirikana nuko abasenateri rero bazoca batogwa n'abajenama b'amakomine irindi tora rizoba risigaye ni itora ry'abajenama bo ku mitumba n'abakuru b'amakaritiye nabo nyine itegeko ribararika rizoba ku itariki z'ukwezi kwa12 ni ingingo ya 11 itegeko rigenga amatora izosinywa na nyir'icubahiro mukuru w'igihugu itora kampanye izocitangura itariki 31 z'ukwindwi hanyuma amatora itariki 25 hakumbure hari kandi kantu novuga gashasha mu minyanyuro zagebaye amatora azotangura itariki isaha 6 aheri isaha 9 kubera ininganizo nshasha no kugira abantu isaha 12 zo mu gatondo zihere isaha 9 murantunga indimi zarinjiranyemo nasomye mu gifaransa mvuga mu kirundi ari gishasha muzobwire abanywanyi batonde kare baheze kare aha iminyanyo kandi nziza basaba ko amatora ira saa 9 kugira abantu bashobore guharura hakibona bamwe bavuga yuko amatara yacitse hatabona bataruye hari umuntu ivyanda yadutelefone avuga ko baba amatara yacitse cyanda mubaza yuko igihe yiga primaire ishuri yiga ko yari kwa amatara ati nta yariho ni none amatara acika hatari bavuze ngo amatara yacitse hose systematically none mwese twakuriye ruguru abantu bize primaire mu amatara ni bangahe none uvuga ko amatara yacitse kandi amatara atigeze haba sije no hahera rero abazoze kare baheze kugira ngo dutangure guharura hakibona butangure guhwibirana saa 12 abaharuye amatora bari kwabijana ku ikomine amatara bariho bazobiharura bigende neza nuko rero intumbero nyamukuru y'ikiganiro kwari kubashikiriza amatariki akomakomeye novuga azoranga amatora nkabibutsa rero yuko ahibiringo bizoherera ku badepite n'itariki 7 z'ukumunani mwaka wa 2025 kuba kenguza amateka n'itariki 25 z'ukumunani mwaka wa 2025 kuba jenama wa komine ni 24 z'ukwindwi kuba konseri mitumba n'itariki 17 z'ukwicenda mwaka wa 2025 ibindi muraza kwitonda mu bisome
nibaza ko babahaye igitabo birimo. Banyakuba mwese mukoraniye ngaha, bashinga nahe, bapfasoni, batumire bahire. Ayo matora yose uko ari atatu azotumwa ko n'itegeko rimwe ry'umukuru w'igihugu. Ngivyo ahanini ibiringo bikuru biri muri ico kirangamisi. Ikirangamisi rero ko kibonetse aha twaragerageje kwegeraniza mu gitabo kimwe ibikorwa bijanye n'ayo matora, gushikiriza ibimenyetso biranga imigambwe, gutanga amadosiye, kwiyamamaza n'ibindi. Abaje ngaha turaza kubashikiriza ico gitabo, namwe muzomenyesha ibirimwo abo mwaje muserukira. Twifuza ko ico kirangamisi c'amatora cofasha umwe wese mu bimwerekeye mu kwitegurira neza amatora mu 2025, kuraba ico shobora kuba intambamyi no gutora inyishu zirama kugira ngo dushike kwihangiro ry'amatora meza adakumira kandi atekanye. Umugwi seni uboneyeho akaryo ko kwibutsa no guhamagarira abarundi bose badafise ikarata karangamuntu bakwije imyaka 18 n'irenga ngo bihute kukarondera kugira biyandikishe bashike ku rutonde rw'abazotora bongere baronke uburenganzira bwo kwitoza. Umugwi seni ubasavye gusidukana n'iyonka mu kwitabira igikorwa gihambaye cy'igihugu cyo kwiyandikisha kugira ngo ntibiyake uburenganzira bwabo. Namwe mwitavye ino nama musabwe kubibwira abo mwaje muserukira bazirondere kare. Ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo intwaro hagati mu gihugu nabwo buhimirize abastanteri barongoye amakomine ngo borohereza abaje babagana kwironka. Iryo yandikwa rikaba rizotangura ku igenekerezo rya 22 Gitugutu rigasozerwa ku igenekerezo rya 31 Gitugutu umwaka wa 2024. Aha twafashe iminsi 10 kandi twagomba dufashanye muzorari kabene gihugu bitabe byandikishe kare. Abarundi bakunda kuza iminsi ya nyuma no ku masaha ya nyuma. Nagira uwo bafise kaka mashini gaharura dufashanye. Murabona abazokwandika ni 15,633. Ibibanza vyandikwa bikuru bizoba ari 4,000, no kuvuga azo hariho umwaje akurikirana bose hamwe bateranije babaye 20,000. Ufashe rero 20,000 n'ibihumbi 30 twategekanije kuzowandika ku munsi umwe ni 1,600,000. Nabonye abo muri finance bakunda guhora amahera y'igihugu. Uci uko wongera ku munsi wongeye ko 1,600,000. Camuraba rero kira gikorwa bagiye barasuguma umunsi umwe 2-3 mwaba musangana bwa buryo twategekanya buhera igikorwa kitarahera. Nico gituma rero dutanze ikirangamisi harimo n'uburyo bw'amafaranga bijana nabwo mwodufasha tukayubahiriza. Ica gatatu rero twagomba kubashikiriza mu mugwiseni nico gikorwa cyo kwandika abazotora n'uburorerezi bw'ico gikorwa. Igikorwa cyandikwa kiri mu mice 2 mikuru ariyo iyi. Hari yandikwa mu gihugu hagati muri ivyo bibanza duhejeje kubereka. Hariho niyandikwa hanze y'igihugu mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu hamwe no mu basirikare bari mu butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu byo hanze. Abifuza rero kurorera ico gikorwa cyandikwa y'abazotora ababo mu gihugu canke mva makungu barahawe ikaze kuvejo aho kera. Impusha z'abarorerezi b'amatora bimwe bita mu Gifaransa accréditation nkuko musanzwe mubizi ziri mici 2. Hari zitangwa mu mugwiseni ku cicaro gikuru kubipfuza kugira uburorerezi bw'amatora cyangwa yandikwa mu gihugu cyose. Hari n'abandi rero n'izindi zitangwa n'imigwi ije gutunganya amatora ku rwego rw'intara bimwe bita mu Gifaransa observation locale kubarorerezi bazororera iyandikwa cyangwa amatora mu ntara cyangwa makomine. Umuntu rero ashobora kubisaba ku giti ciwe canke cishira hamwe. Ibisabwa kugira ngo baronswe izo mpusha ni bikurikira: ni kete ryo kubisaba, mugomba kuzorera ku rwego rw'igihugu muri zane ku cicaro gikuru ca seni
mugomba kuzororera mu ntara cyangwa mu makomine mujane ku byicaro by'amasepi mu ntara. Ikindi naco ni urutonde rw'abo musabira ubwo ruhusha. Hama ikindi naco nagakopi karangamuntu y'umwe wese, nibaza ko abanyamigambo tutabaremereje. Gana amahera menshi bizobasaba, nawe nta muntu adafise karangamuntu, kuzogira ko photocopy kugira tubone umuntu. Ibisigaye kete niryo muzokwiyandikira, nta mahera risaba. Urutonde nabwo abantu murabasanganye, sivyo? Twizeye yuko iki gikorwa tampari nyinshi kizotera. Ariko kundorereza imvamakungu murabizi ko amategeko abitegekanya, uja ava hanze abanza kuronka uburenganzira ahawe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire kugira ngo ibyaje gukora mu gihugu ababijejwe ku buhinga bamufashe bamworohereze. Tukaba rero dusabye indorerezi zose ko zokora ico gikorwa mu bwitonzi. Banyakubahwa mwese bashinga naye bapfasoni batumire bahire, hano turi kumwe n'abaserukira inzego zijejwe umutekano. Twashaka bumve ko gucungera abakozi, ibikoresho, ibibanza biberamwo iyandikwa n'abaje kwiyandikisha y'ingombwa. Ni igikorwa bamenyereye, ariko nitworeka gusaba ko hokongerezwa inguvu kugira ngo bigende neza gusumba. Ibikorwa bizoca bikurikira rero vyerekeye iyandikwa nyezina ku mitumba n'amakaritiye bazotora, ukwandika mu buryo bwa none ivyatorokanijwe biranga abazotora mu gihugu cose, bimwe twita saisie informatique, no gusohora urutonde rw'abazotora n'aho bazotorera, bimwe bita listes électorales, hama no gusohora amakarata y'amatora, carte d'électeur. Mu gusozera, umugwiseni wagomba gusubira gukengurukira leta y'u Burundi, inzego zose z'igihugu, abasanzwe bafashanya n'u Burundi n'abandi bose badahengeshanya kudushigikira muri ibi bikorwa byo gutunganya amatora yo mu 2025. Tugeze ku ntambwe ishimishije kandi n'ivyimirije bizogenda neza. Twese hamwe twiyandikishe kugira ngo twitabire amatora yo mu 2025, kugira inzego zizoyavamwo zizodushikane kuri yambona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040, Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Ni haramba amatora ashingiye kuri demokrasi, ni haramba amatora atekanye, ni haramba amatora adakumira. Imana ibahezagire, murakoze.